ariko ntuzewe yawe ari gikano kugurishije amahera menshi ngene uvyibusha bugumba urazi bijya by'ibigumba babishoye mu isoko abantu bose baravyirukirana ivyo bitangura kugugwa kugira ngo baje kubibaga babige emwe no hamagara abayangayanga bompa menshi uwo kubona uvyibusha yogera ngo hari icumazi. Mwiriwe. Ntiwabona ko twiriwe? Niko numva menga nezerewe n'iki. Mbe nonezerwa niki wari warampaye ico nezero? Ni umwana wamvyariye kugira ngo dusigare turakina atari buri kugira ngo nezere. None wamuzi twese hano abagore mwigenge. Banze ugume ngaho tuvugana. Atari. None mvuze ko tuvugana ucuvugana n'amateleviziyo. Tuvugana iki none wamuzi twese ko abagore mwigenze. Ubona aho wamuzi. Ariko nkaho nta nisoni. Ubuje naje muri ino nzu kugira ngo ndaba amatara ndaba y'amashugo wacafyeko ndaba marido ndaba imiryango canke naje ngaha muri ino nzu kugira ngo ndonke umunezero w'umuvyeyi na burawuzi n'ikibondo. None naje ngaha je ngo bari wowe uri kuramvunagura umugongo wa misi yose mvunagurikira ubusa kandi utamara husanga uvuye mu bandi bagabo nawe tabugabugira. Ubuje urakenyeye rero umugongo w'undi upfunikire muri ziga mbabura nirigwe ndiko ndabeba imbabura aho kwirigwe ndiko ndahendageza umwana. Nawe nk'ubu we mu bisanzwe we wibaziki Mada burya ntubona ko jewe ega si wabaye wenyene burya nawe ndabaye kukurusha wowe ukazima n'ujya umufisi burya ntubona ko nanje niciye mu bagabo maramara abandi bagabo bagiye babona abandi bana bako ko barakina burya je nije mbabaye kukurusha burya si jewe nibaze yuko wowe n'ujya umufisi ihangane nkuko nawe nihangane icyo kuvuga ngo wigwa mu mbabura nta mukozi nakuzaniye ihangane igihe kizogera umwana izomuronka abandi bagabo ntubona ko bigo barashwana n'abagore babo ngo ntibavyara cyo bana ndagushwanira gatoya abandi bagabo batababorewe kubera batanga umunezero w'abana babo kubera ko je nanje urabona nkuwe nta n'inzoganywa ndagukubita none mporiki abandi bagabo barakubita abagore babo kubera batararonka abana barakabakubita. None abo bagore babo wumva baba baravyara Jeffis umwana nta musore ubona wewe nkubita gute kandi je mvyara ahubwo iyo bare je nakomagura no kugusohora nkagusohora n'ururugo ugapfumuruta ubundi ho urumariye iki ngo nkubita uzonkoza ko n'ukuboko wo nkubita ndiko nzirike nta mwana ubona afise ngo wo nkubita kumbe niyo mission rero ufise yo kumvunagura ugomba kumuhora ubusa sha nta ngorane iyo ndayumvise ndakurahiye Imana yo mwijuru ko wanzanye kugira ngo mvunagure ahubwo nico nzokuvunagura.
Hewe gusirimuka n'ibiteba n'ukuri. Kweli. No wageze Bujumbura kweli. Ubu rero ubu imishatsi usigaye usokoza ugashira ku ruhande. Ese bisanzwe. Uretse nk'ambaye no wambaye. Ahandaza ugiye nka ruguru kagura imene. No buri imene zibiri wogura. Mwa mahereni. Oya gusa jewe shaje imigambi ndayirembeje hanu nyishinge hewe. Bimeze gute nawe? Ha, je naravye ndabona ibintu vyo kuyikora vyo kusuka ngwemba ari kuyisiga mbo sinobibora. Ariko niko gusa je gusa aho mbona umengo bizoga bigore. Ujya mu mabuja nkorera. Nigisigo n'ukuri c'umugore ubundi bwo gusa ariko nzihangana make ndakure n'izindi mene nka zitanu. Asha gusa ariko mu kwezi koko mama wanje ngiza kumugura igikombe ndakimurungikire ruguru. Nibagiye ni matera ashatse kunuje mu wanje ajya mamukirago je bimbabaza n'ukuri. Hamwe no mugura matera jewe. Oya n'ukuri. Wewe ishinga usokoza imishatsi ushira ku ruhande. Wasirimutse. Bibaze ko amafaranga nkoresha imishatsi yanje ko ava mu mufuko wanje. Kashanaro sikiboye. Cyo kiwe nkira gusa kubona imishatsi yanje ko yabaye naco mbwa ati amafaranga nje muri sara kandi aca yama buri gihe kwa mu tuvuye gusenga mu ya kabiri. Cyo kisohokana. Umukobwa uze wicunga ivyo ngaho Bujumbura nabonye bitoroshe numere nka mukobwa Matilde yaduza afisinda. Ne gutwara inda si ibintu bisanzwe. Utwenda je mva ari ibintu bisanzwe. Nene je ayampaye inzu yarya. Nirigira akabera ayampaye inda yarya. Je mva ari ibintu bisanzwe gutwara inda. De kandi neza shavyo dugurira. Hagarika ibyo uriko urakora. Wenda kubwiye hagarika ibyo uriko urakora. Yo nukuri mabuja ndagusabye mabuja nukuri nunyirukane nukuri. Desi nosubira ruguru mabuja. Nayambeho yaciye muramvya nukuri. Je nuca nirabura. Ndagusabye desi nsubire ruguru mabuja nukuri. Niniga Delphine wowe urumva cyane wenda kubwiye hagarika ibyo uriko ninda kubareka kwagira kwirukana. Kuri mabuja ndagusabye nukuri. Je navuye ruguru mbwiye mama yuko nzomuduganira imatara n'igikombe. Urabizi ko maze gukora amezi 2 gusa nuko ndagusabye nunyirukane. None Delphine wewe wumviki. Wowe urumva igifaransa basinda bikubwira mu gifaransa. Uracumva? Wenda kubwiye ngo hagarika ibyo uriko urakora. Hinge ndaje ndakwereke. Jana nko gutangirira kwibagiro nibiki. Abagore nk'abana bandamumva ku radio. Ugira ubabona amaso mu yandi. Urabona ibi byo. Yakonje umutima nakozi kubona. Ego bura byose. Ubura akazi ko mu cumba, ubura nako ngaha mu gikoni. Ibi byombo byose urabibona. Ni wowe ugira uvyoza. Hari muteka indya. Jewe nanje fungure. Jewe mfise ico fungurira. Basi jene mfume indya, je mfise umwana ngaburira. None ubundi hoho umaziki. Teka rero inge hanyuma boze ibyombo ibyo utazi guteka azomara iminsi ariko arabikoreka Delphine. Iminsi mikeya. Delphine nawe azoca zarankorera isuku mu cumba. Ko nanje ngiye kuba umwamikazi. Mfume namikara n'umwana wiwanje. Ariko madam, iyo niyo ntambwe ugezeko. Yuko je nzakoze ivyombo. Mfise n'umukozi. Umara amazi n'imbere y'umukozi ngo noze ivyombo. Nongere nteke ufunguwe ndi umugabo. Je nteke ndi umuntu w'umugabo. Ndagufise umugore wanje nkabafise n'umukozi. Mfise amafaranga deje. Ibyo ntibyokunda no tumava. Ntabyo nokora ibyo bintu unagaze jewe. Ntibikunda. Nimba ubona ko uyu atabyashoboye. Reka nza n'umukozi agira kabiri. Turondera umuhungu basagira kabiri. Ndana gushaka kujya injya umuntu w'umuhungu atahetse. Dawega. Reka turondere ndi mukozi amafaranga arahari. Nzobahemba. Hanyuma waza gukorera iryo suku dawega cyo mu cumba. Yongera nagusasira aho ryama. Nayo ivyo guteka nivyo ukunda. Hako noba imbwa
no bimva utanihe na nyambwa imbwa zizore kuri zisindira imbwa irabwagura wowe nawe urigereranya n'imbwa ahubwo nturi imbwa uri umusega zimwe z'imikoma zimwe zikuba iminyota ngo imbwa nayo ivyo uri kuravuga oze ivyo vyombo nyabuna hamuteke kandi ukoresha umwanya erega mabuja je ndabishoboye vyose ndashobora guteka ngongera nkoza ivyombo ngongera nkakora n'isuku hariya mu cumba kazibe cyangwa gusakiremwe amaho nakubarije ko ubishobora cyangwa utabishobora ibyo navuze je wabyumvise nakubariye yuko ibyo atazi guteka uzomara imesi uri kurabimwigisha ibisigaye ntana kimwe nkeneye kumva cumu bisayo z'ibyo vyombo ahubwo muri ico kinyuko ndiyo sabuni akoresha umwanya bose mwihangane bararishukura aho yuko uri vuga ngo urarushira zose yo hari ushaka kwiga umwuga yo kugwana navyo aho uvuga ati gushaka kwiga umwuga nka iyi video bazwayikura ngaha ona kuyikura aho kuyikura ngaho citeka ngaha hari ukuntu idari ntoya imana idari ntoya ucukwega kugira yuzure ngaha kureka hama uza kureka ubu ndoraba etape par etape ugenda upanga gusa rero reka tugeze ngaha basi ibindi tuzoshitse bibandanye ejo sivyo kingi numva je ndushe no ngaha kwizosi hewe ntiwora gusa rero kingi amakuru je maze imisi niko ndumva atameze neza wewe ndiko ndumva amakuru hari abagenda bavuga abantu ngo usigaye tuba urya mu papa Joja ni papa wanje niko bakwesha. Ujya honyine ujya n'ingumba ntabyara kandi rero urumve ivyo ngane bikura we waje kwiga vuga twige apara kora byo mu rugo rwacu canyu cyajya mera je mama yakurihiye je ndayajya kugana kwigisha je sindora ngo nuko yarisha amahera zoyaje je nakujinga Alfred ni hari. Alfred. Amuyigiriki. Turakora. Murakorana? Yego. Mama utari ngaho urahomvye turakagamara amazi. Cyangwa uri umunyeshuri yigisha beho yabaye umwigisha ryari. We mundabire we gusa. Kandi wasanga ari umukozi wo ngaho uri kuraga. Hindi. Jewe ndi umukozi jewe. Aha.
Kingi. We Kingi. Kingi. Kingi unyitavye gute? Kujya nyine nakwitavye. Ugira indero umwana wanje. Genda umwana wawe. Genda umwana wawe jewe. Waramvyaye. Ariko nje nakureze kuva ukiri muto. Nje bituma ubona ndakwita umwana wanje. Jewe wandeze ni mama wanje kuko niwe yamvyaye. Ugira indero umwana wanje. Nje nakureze kuva ukiri muto. Bana rya mashini hajya. Ndavuga ni mashini. Jewe ndibona utura tu. Urabyarwa na tutura tu. Kumbe nawe usigaye warenze nka nyoko. Ipo reka kunukira umwana nka nyoko ahubwo urubahuka wakuzanira imashini we ntamaguru ugira niyo guhaguruka nguyi ngumwa reka ndumiwe nariko ndakumviriza rero mwana wanje uyu n'umwana wawe Ubure mwafatanyije mu kundi umutima. ni wowe wiriye wewe atakikuvamo. Kingi uragira indero umwana wanje wacari muto. Kakura ngaho uyu ni umwana w'iwanje mwana uyu siso nta kintu na kimwe afise ku burenganzira bwo kugutunga canke ngo akubarire urabyumva nawe arafise amaboko canke amaguru ico agomba gutora azogera citorera ico agomba gukora azogikoresha amaboko yiwe ico je ntakubariye ntuzugikore igire hariya mu cumba mwana wiyumviririza akaziki uraba amafilime ukora ico ushaka uruhuke barakuvyurura. Ariko ntuzewe yawe ari igikano kugurishije amahera menshi ngene uvyibusha bugumba uretse bijya by'ibigumba babishoye mu isoko abantu bose baravyirukirana ivyo bitangura kugugwa kugira ngo baje kubibaga babige emwe no hamagara abayangayanga bompa menshi uwo kubona uvyibusha yogera ngo hari ico umaze. Boss, nibagiye isaha ndayikuye mu buryo bwa esikariye ujya y'idushe. Asante. Sawa urugendo rwiza. Sawa. Yego. Allo? Ni sawa? Ndakomeye? Erega nari nakuyobewe. Mbega yemwe nimero yanje wayihawe nande? Ego sha. Ugera yifise kuko turavugana kenshi. Na mahoro kweli ndashima Imana.
muri bangahe ndabafise nyene ahubwo nyene wewe ugeze muri bangahe 5 ego shawe ndumva kwera Imana yaraguhezagiye oya naje ni sawa nyene ni sawa oya nta na kimwe none abandi nabo ahubwo hinge kupa gatoya ndaba uwundi muntu antelefone sawa turasubira mbe nkaho uvuye iyo mvuye nkazi madamu none iyo aba nari ndahazi ariko ndahakubaza uvuye mvuye ku kazi ngo uvuye ku kazi mvuye ku kazi yo ariko uriko uraruhira ubusa mbega uvuye ku kazi gukora iki mbega ayo mafaranga uri kuraca azorya nde urafise umwana azoyarya reka kwirirwa uratunukira ubusa ahubwo buryama ngaho muri iyo nzu yawe usinzire upfa umuruhuka ubure byose wirirwa wiruka usabira ubusa ni umwana uri kuraronderera ngo azorye madamu aya mafaranga yarutunze kandi je nawe turakwiye na kingi n'abakozi turakwiye ni yarutunze kandi je bananyonge n'umushahara ndakubwira bakudugije umushahara ewe jewe akabi gatwengwa nk'akeza gusa none gashaka ko bawudugije uzowugaburira nde hajye n'imana izobuka tukabona n'abandi bayarya mbe urazi ndakubarira urazi je abantu twiganye ubu nyine je nari ko ndavugana n'umudamu twiganye ariko amarira ko ageze mu bana 5 nanje ngifise akanyene nizaniye mbe iyo ntakizanira nyene simana rapfiriye muri runo ruzi turababwira ati bigira imana sibyo turababwira ko bigira imana ibintu byose yabigira imana nk'uje neza ko banyibera umushahara uratumurezera biza nko mu mutima aho utagirira n'isoni rero ubwo muri kuratwenga imbere y'iwanyu je mubaze yuko mbega ivyo je binezereye mbe kingi yariye kazi muga ko mugora isoda kingi umunsi wa madamu cyane ku mazi mumanje kumutembereza umutembereza no wiwawe tumubwira yoge no wavyaye madamu ke mwana amuretse kuva kimuto nawe ko mufise ko ububasha mubwire yoga umujane ndi ngaha aremera kingi aremera munezero shane mba winjira munezero bizo umunsi urandenze vrema gusa turaba ngorora impuzu ya t-shirt ifise imirongo nikabutura umupfu ntiyinukira jewe ndakugororera impuzu mbene badakugororera nkande bashi oya kandi gasha usigaye urinda aho mbarira ko je no kugororera impuzu mbega n'umunezero wampaye kugira ngo ndakugororera impuzu ushaze hama tujane gene ndazigorora ndakwereka ingene ndazigorora habwiye abanari nazigorora hama nkaziturira zose ubundi ho yazambara jane n'umwana afata ukuboko ngo bagende aho mwibarabara batwende baryoherwe ngo ndamugororere jewe ipura gapfa nakugororeye urakarushwa urakagogwa sha umunsi uzopfa wewe nzoja mu kayanza iwanyu nzana ikara ry'umushiha niryo nabonye riba rinini ndarigushirire mu isanduku ugenda uryisegura kisegura amabuye nakarero ubone nico kimwe upfuye atavyaye bamuhamba nikara ndabishimiye mugenzi wanje wo muri hafi kujya ubona basha
ndi mu guturura ntiworaba kubera ibibazo bisa n'uno mutwe ni byinshi asha aho n'umugore nikwegeye ashangiza ahantu ntiworaba kabisa ageze aho nyitiranya nini asha undi bushe ukumva ngo ntiyamba ngo mwari ngo nari asha ngo yonza yabayanga kure ngo bakambaka ibaze nawe enzi wacu Mutama hama urakoze kunyagira ibyo yagushikiye. Hama nagerageje kukumviriza. Gerageje kuguhanura nuko woza uraja muri siporo. Kaza urakina nyene nk'agapira. Cinko gapoza ahantu ubwumviriza nk'akaradiyo. Ikindi naco ukaza uraja nyene nko mu bantu b'abagabo. Naho nivyo gufasha nkumwirigara y'abantu ugafata nk'agacupa mu bandi ntuzohave ucurubura bishitse no kwiruka ukeruka mu ibarabara cyane burya n'umuntu atagiye umuhanura nane ndabonye ko abayeho nabi nzogerageza ibyo bwose kubera ndabona ko nawe muze mu muri hafi je ndagoye vraiment ndabona ko ibibazo ni byinshi umutwe wanje nta n'inzoga nta nk'ubu ngiye gusa inzoga ndumva ko ubwonko bwanje bumaze kuba imfubyi ntiworaba mu kwihangana ibyo ntibishika ubaye uwa mbere canke ntiwabe uwa nyuma abishije amajambo reka ndabe ico ndakuza Imana mbarira neza ingene bimenyereza umugabo wanje wowe turasangiye umugabo wewe ndiko ndakubaza turasangiye umugabo oya mavu none ni kubera iki bimenyereza umugabo wanje Jesse genda murondera niwe kurondera hanyuma ya kurondera ukemera wewe waje kuba umukoze ngaha ngongere ube n'umugore hewe ugomba gira abagore babiri ndiko ndakubaza ugomba kusohora muri runo rugo none we kunakumanukanye uza gukora akazi akurondeye we ugiye kuvyemerera iki kubera ki wemera yuko muryamana wewe kubera ki we mugiriranira imigenderanire je nico je naguhamagariye none naguhamagariye gukora iki ndikumbaza nde naguhamagariye we gukora iki
gukora akazi. none kajya niko kazi kakuzanye. Mabuja nukuri umuntu yakaduteranya ko nukuri. Jya gusa naryo nukora. Ariko arabateranya. Umwana we wanje je yonteranya jene wewe kugira tugirike. Wibaze ko atababona. Mwe mwehengera nk'uyi kirenge gusa nkapfa kugura urujya muryango. Mukaca musigara mu byo musigaramo. Hewe, wari uzi yuko je umwana we wanje je yombesha. Cyangwa ne mushaka kubaza yuko afise amaso namwe ababona. Ingene rusa ruguma gusa ruri kuraturumbura ivyo biturumwe. Nzokwica. Je uranze nzokwica. We kingi ngo hano mwana kingi ariko araharira ngo uru ruko ruraharira kwivyo ndiko ndarubwira atari ibyo ruguma gwimenyereza umugabo wanje. Yo mama uzi n'amakuru jenye narabiboneye ntabiboneye kaguma kamuyegereza kamukwega kubita kaguma kamwishira ko maze ndakwiye nakubariye umviriza ndaba utavuye iruhande y'umugabo wanje nzokwica nirizo sindarikate. Kaguma kamubwira ngo ngehe igifungo nigifunze neza uko akaza kumufuka kamufungira ishatu uku mama kaguma kamufungira kirishana ari wamufungira ishati uyu umva kaguma ngigo ndakubwire ngo hiraba ngifungo nigifunze neza buri munsi yo mama udaha wene wowe umenya yuko yambaye neza cyangwa atambaye neza ngene rusa nzogusatura umutwe. Gusa urazi ikibazo aho gihari murya mugore kuko uko ndamuzi azonyica. Gusa ubundi bwo nawe tugiye ku ruhande rwa boss burya boss nawe nazobatomboyesha je yanera kagongwe. Gusa je yaramamagaye arambwira ikibazo afise urabitse je ko atamwe mu y'ubuhumbu ufise kuva na kera byo bisanga ari byabaye. Reka kumbwira ko niko byagenze. Rero nuko byagenze wa mukobwa None gashaka nyine bamuhambana ikaraje ko wumva yanavyemeye numva ari amahoro menshi mu buryo mugwe nawe ntacyo azokubwira niko byo byose ko muvyarira aho waratomboye ko waratewe n'umubosi negashaje nayitewe nakijya kiboye Yo nachangiri kubungu ndayikunegasha ntaho nari kwijana je ndayikurayo. Narayikuye nyene negasha nari kwijana. Kwa mama sinari kwijana. Mama ni uramuzi ngina mezi. Kwa mama sinari kwijana muri kiri mu gisagara no bigenza gute. N'ubucu bwenge gusa ko yitewe n'umubosi. Nsa Delfina. Sa. Bahan.
wowe umeze neza neza ko maze iminsi we niko ndakwitegereza mbona ubwo uruka udaha ubusa usubira we ntandi ufise ndiko ndakubaza we ntandi ufise wowe upfa kubona yuko iyi nzu yose ata mwana hakinira asubira umwana mutoya ukaca wibaza ko kingi ari uwo natoye jeni naramuvyaye kingi ivy'amada rero ndabimenyereye kandi ndabizi ntumpende ndiko ndakubaza ahubwo ntandi ufise wewe ndiko mbaza wewe ntandi ufise none warukijura ayo maso uyazuririye ni yandi Delphine siwe ndiko ndabaza ni yandi siwe mbaza ni yandi niya boss niya boss atayitera jewe tubana mu cumba tumaranye imyaka n'imyaka aza kwitera wewe wakinyawanga wacu muramvye urumva ingene uriko uramubeshere wabonye itunga rero ama etage ngaha atubamo nguratomboye rero urazuye uje kwiterwa nabo babonye hamwe ucuza kuyimwegekako ugera vyara ingene ruguma ruhumirije ndakwica wowe uno munsi mbarira ahubwo egera ngaha niya boss uwuwe niya boss uwuwe boss uriko uravuga n'umwe wo ngaha kandi akavyaraga wakigugu boss yoyitera wewe aho kuyitera jewe tubana mbe canke we boss mwamuhuriye hewe mwahurira he na boss iyo nda uri kuramubaza ni yanje kandi ndayemera. Kumbe wowe uratera inda iyo ni mitwe mwe muri ko murakina muyinkina ko jewe niba yitewe n'ababoyi mwagiye inama kugira ngo muze kunkina ngo avuga ngo ni gwawe wowe uratera inda we kuva ryari wowe utera inda wewe yuko nzoja kurera abana ntaza babavyaye murabuze wo mukinako niba mugomba gukina kuri jewe mwiyenze iyo mitwe mwatetse siyo kuva kandi kubarira ngo tugende kwa muganga ndakumaramariza imbere y'abaganga ugeze aho wowe wiparatura ngo wewe ngo wateye uterinda abakozi hoge tugende kwa muganga niho bazoducira imanza kandi tuvuyeyo aka gakotore ko ngo jeje kanakirukana hoge tugende hariya niho batubwire ngene bimeze. Abashimire cyane kuba mwashoboye kuba mwitura ivuriro ryacu kugira ngo dushobore kuba tubatunganiza kanatsinda nizo nshingano zacu kandi turabashimira cyane kuba mwaragize icyumviro cyo kuvuga ati murabe ingene byifashe hagati yanyu ariko hari ikibazo kimwe nagomba ndabibaritse mbega nk'ubu ndahera kuri uwo mushinga ntahe bishitse ugasanga nka wewe ntukomeye uwo bigenza gute wo kwihangana canke uva ufata izindi ngingo niko ndavuga nk'izo kwiyahura niko ndafata hari abantu benshi bakunda kuca biyahura canke bakanywa ibiyayuramutwe bakaja mu bintu byo kwica byoca bigenda gute? Kubera ibintu byose bigira Imana n'inyuma ya zero irakora. Oya nakwishuye nakubajije unyishura ikibazo unyishura uti no kwihangana canke noja mu bindi no kwihangana. Murakoze nawe muvyeyi namwe ikibazo nico nyene namwe mugiye musanga ari mwebwe mufise ikibazo mwoca mwihangana canke mwofata izindi ngingo yo kwiyahura cyangwa gufata ibindi bintu kuja mu ngeso zitandukanye. Ega muganga je ndakomeye ndafise n'umwana. Oya navuze ati mu gihe dufate ko bishobora kuba dufate mu gihe byo bari byo sindavuga ko ari byo nuko atari byo mu gihe nk'ubu dufate ushize mu kibanza cy'uwo byabaye nkaho byakubayeko
ngira no kwihangana. oya urucakekeranya nimba uwe kwihavuga uti hitamo kimwe uvuze uti ngira urakekeranya vyogenda gute? Je byongora. Byongora ariko gikuru uko biba bimeze kose ukwihangana niko kwa mbere ntububa igicibwa ugumura umuntu nk'abandi. Rero n'abatebeje nagire nshobore kubashikiriza Muganga inyisho turayizi. oya ntayo muzi kuko ni muri abaganga kuko iyo mwari muyizi ntwari kwinda kuza kutwitura. Yega je ndafise umwana yitwa King. oya twebwe ivyo ntidukeneye kubimenya ariko turabe ivy'ibipimo byadushikirije. Rero nibaza yuko atari umwanya wo guharira nagire ndabashobore kubasomera wowe ndabona ku mazina ni ndikumana Jedeo Yego. canke no uyu urusi utonde rwawe ahubwo ni Habarugira Alfred. Ndiye njewe. Ni wowe Alfred. Njewe. N'umufasoni wiwawe Nahayo Merikia Emeline ya Emeline. Nuko nyene rero ibipimo twagize vyagaragaje neza yuko Emeline ari umufasha wiwawe afise ikibazo cyo kutavyara. Ariko si kuvuga ngo nubugumba yavukanye canke mu mbare niko ndakoresha iyo mvugo kugira ngo dushobore gutahurana. Si kuvuga ngo ibintu yavutse yarabuheje kuvuga ko afise umwana hafite tuzi twebwe ariko vyagaragaye yuko yafashe ibinini amapirire menshi. Ayo mapirire aza gutuma igitereko kitamera neza kandi atuma n'intanga zononekara. No kuvuga biragaragaje yuko afise ibivyimba mu gitereko. Arafise ibivyimba byinshi mu gitereko ahubwo no gira nubwo mutwa muniko murarondera umwana uzokuteza kwivuza kuko birashobora kuzoviramo kanseri. Ugasanga biratumye ugira ikibazo ugasanga ariko barakubaga utabara vyivuza hakiri kare. Rero mukomeze kwihangana ko mugira ubuntu kamufise umwana mwavuze ni vyiza cyane muramurera kibi no kubura. Murakoze cyane. Murakoze muganga. Muragahoraho. Eragahara. Aho rero nawe n'ivyo uri kurashima rero. Abo oyo wagiye urabahereza ibiturire ubagomagiza ya mafaranga utagira ico yagaburira. Ngo bakoresha ngo je ntakomeye. Kizima yavyumvise muganga. Udafise umwana ninde muri twebwe. Si wewe. Muvyeyi nibaza ko atari umwanya wo gutera muganga we nakubari ko Jefferson umwana yitwa King n'umusore mwakore kungana ivyo ntangorane gikuru nabwiye ico byavuye ko hama nibaza ko atari umwanya wo guterana amajambo ahubwo uko mwutahurana mukumvikana hama mukabaka uruko rwanyu neza. Mumvire n'umuhungu wawe. Mumvire n'umuhungu wawe. Umviriza basi ndakubaye umviriza basi ijambo rimwe. Mumvire n'umuhungu wawe. Mumvire wo mugende. Basi ntasigaye mumvire. Basi ndarivuge mfukamye basi. Havuka. Reka basi mvuge ijambo. Biyanyeruka. Mvuge rimwe basi. Biyanyeruka nyeruka. Umviriza nukuri basi umviriza basi ndagusabe kimwe gusa. Basi twena King tureke twe ngaha hasi. Namwe muce muba hariya hejuru. Nukuri nera kimwe basi twe tuzokugoza gusa twe tube ngaha basi shere. Nukuri mbabara sinarinda bitsi shere sinigeze ndabimenya. Uranyisimbwa unyita amazina ntiyitwa. Unyita ko ndutwa ni imbwa. Undutwa ko ndutwa ni inka. Urageze kunyita shere. Urageze kunyita shere. Kugeza aho ugenda uravuga ngo wawe ngo je ngo ngumba mukavuza naye mufatanyije n'umuhungu wawe. Ndira mu nzu.